ibikorwa n'umushinge w'iterambere rirama, ibikorwa ni wo mushinge wo guhindura Uburundi umwakaka, ingo dufatane mu nda, ingo tugire urukundo, dukore twivuye inyuma, duteze imbere Uburundi, dukore twivuye inyuma, igihugu gitezwe imbere na bene cyo. Ibyo byose bizoshoboka Barundi dufatanye mu nda, tugatsimbataza umutekano mu mihingo yose duherereyemo, tugasenyera ku mugozi umwe, tugahuza imitima n'ivyiyumviro, tukagwanya abarya ibiturire n'abanyuruza amatungo y'igihugu, tugakunda iyo tuva, tugakora imigambi yo kuhateza imbere. Uburundi tubusubiza iteka, Uburundi tubusubiza ijambo, buve ku rutonde rw'ibihugu bikenye, niryo hangiro ry'Abarundi twese, buve ku rutonde rw'ibihugu bikenye. Ibikorwa n'umushinge w'iterambere rirama, ibikorwa ni wo mushinge wo guhindura Uburundi umwakaka, ingo dufatane mu nda, ingo tugire urukundo, dukore twivuye inyuma, duteze imbere Uburundi, dukore twivuye inyuma, igihugu gitezwe imbere na bene cyo. Muri mworozi wa kijambere, kora cyane. Bavandimwe banyabubanza, ndabivuga gutyo ko ndazi ko hano harimo abatari bake batavukana hano kuri uno mutumba, bavuga ku yindi mitumba, eka bava no mu gihugu cyose. Ufatiye ku bajeje umutekano tubona bari hano, igisirikare, turabona ko ari ahantu heza cyane muri uno mwanya. Reka nk'uko twari tubivuze, mwese tubifurize umwaka mwiza, umwaka w'amagara meza, umwaka w'amahoro, umwaka w'umutekano, umwaka wo kugwiza umwimbu, umwaka wo kugororokera Imana yaturemye. Iyo tuvuga Imana aha murabizi, muca mubyumva vuba vuba. Imana batubwira ko ata kintu kiba itabizi, ibibizi, ari byiza ari bibi byose bibizi, kuko batubwira ko atagishobora kuba gushikira umwana w'umuntu Imana itagize. Muri ibi rero Imana idukorera, nubwo rimwe rimwe cyo tuvuga ngo ni Satani yabipanze niyo yabikoze, ariko hari igihe n'Imana idushira mu magerageza kugira ngo irabe ingene yoduhindura, kugira ngo irabe ingene yotuduza amapete imbere yayo, kugira ngo idutume twihanura. Ibyo byose Imana irabikora. Mugabo rimwe na rimwe kubera ko turaza ngo twirimbure neza, hari aho tuca dutangura kwidoga, uti Imana yaduhevye, Imana oya, ahubwo nukuraba ico Imana ibiri kwirakora, ico Imana ibiri kwiratonderako. Aha rero nagira mvuge nti ibyo mwagiye muvuga Imana irabizi, kandi Imana irabona n'ingene bizotora inyishu. Imana nimba mwavuze amazu yabomaguritse, numvise ko mutavuza bitavye Imana, ni byiza cyane. Amabarabara, ariko wacuraba ku ruhande ukabona ibigori ayirya naho, ibigori bimeze neza. Umuntu agacabona uko nyibibona nibaje nti mbega nyakwa musanteri yo bari mu biki iri barabara rikorera meruko ko nariherukamwo imeze neza, none byagenze gute? Mugankaraba ku ruhande nkabona ibigori bimeze neza, gaca nibaza
none bararimye ibigori bimera neza muga bibagira ibarabara, ariko barampaye insiguro bari ibintu byaje kubera ihindagurika ry'ibihe. Ibi nabyo byari byaravuzwe, twese twarabyumvise mu bihugu byinshi byo ku isi. Ibintu bari barabivuze, ibintu bya El Niño, ko hazogwa imvura nyinshi cyane kandi konona ibintu, ku buryo nko muri Tanzania hoho bari baciye bashiraho politique programme yo kugira ngo abenegihugu, yo kugisha abenegihugu kugira ngo ntibazosesagire umwimbu bamaze kuronka, kuko imvura yari igiye kugwa. Iyi rero turimo yari gushobora kwica ibintu byinshi cyane, n'umwimbu ukazoba mubi, umwimbu uzokurikira. Aha rero natwebwe nibyo byadushikiye, ntawo kwidoga. Murumva ko Imana iratubona, Imana ha gusa yatubwiye ati tubandanye tuyisenge. Ibindi nabyo, iyi mizigo yacu tuyikoreze, yizomenya ingeni bigenze. Are dusabwa, mumva ko dusabwa ikintu gitoyi, tubandanye dusenge, sibyo? None tubandanye dusenge. Aha rero nta kindi noza kuvuga kuri ibi bintu by'ihindagurika ry'ibihe. Nyakwigendera niho aravuga, soko niho aravuga ati jewe ndi umukuru w'igihugu, amategeko ndasinya, ati mugabo imvura igwa canke umuyaga atawuje ntabyo menye. Urumva rero yuko aha kwitura Imana nyene ikazobikora kandi igakora byiza, kandi izobikora, kuko ku banyabubanza murabizi. Rero tuje ku kindi gice ca kabiri. Igice ca kabiri kira umutekano. Numvise bavuga bati umutekano ni mwiza, ni mwiza, ariko tubabwire bene banyabubanza nako banyabujumbura, kuko muri Bujumbura, umutekano suko wewe wokumva tagakacira, oya, kuko wibagije ko umutekano ari uko atakintu wokumva cy'akantu ko kacira, uburi kurihenda, kuko muri ako kantu kameze nk'agacerere, ako kantu kameze nka angle mort, niko umuntu yobivuga, niho umwansi nawe aba ariko aritegura. None sivyo? Aha, ahubwo iyo mubonye hari akantu noneho kibonekeje, nukuvuga karya kantu si kabi, ego iyo kaje kagahitana abantu birababaje. Imana itwumve, kandi Imana izokwakire mu bwami bwayo abo bose bagenda bayitaba kubera umutekano muke, kubera ibintu biba byatuvuye ko twebwe abana b'abantu. Ariko rero iyo wumvise ko hari akantu kabaye, ni nk'uku kubyura, ati wewe muntu, mwana w'umuntu, ati kusinziriye, ati biriko birabura bizi, ati reka kuryama umukondora zosi. None mwumva ari bibi? Ku ruhande rumwe ni bibi, ego kubera ko haba hari ibintu byononekaye, ariko ku rundi ruhande wewe Imana irashaka kukuvyura, ati hari ibindi bintu bibi biriko biratunganywa, ati wewe reka gusinzira umukondora zosi, ati ba maso. Kuba maso rero tubisabwa umunsi ku munsi. Ababo mu ngabo canke abari mu mutekano murabizi, nta kuryama. Jewe ndibuka kera tukiri tuvuga ngo mu bidukikije murahazi, hamwe twahora kera mu bidukikije, hamaze iminsi tukumva agacerere, eka ntitwabyemera, twapfuma tuza gusomborotsa kugira ngo twumva abandi icyo bariko bariyumvira, bariko barapanga kugira ngo tubipangure. Aha rero agacerere mu bintu bijanye n'umutekano, agacerere si keza. Fumugenda nawe uze kuraba hirya
urabuti none ko bahoze kubera iki kujya nawe umengene wifata. Aha rero ivyabaye ego si vyiza na gato ku gihugu turabiteye ivyatsi, na cyane ko byari bije birondera kumena amaraso gusa y'abene gihugu, inzira karengane abana atani ibyo bazi by'umutekano, ariko aho kugira ngo baze bagana ingabo kugira ngo bahangane nazo, ahubwo baza baje kwica abene gihugu. Birabishe cyane. Niyo mpamvu nigeze kuvuga nti ibintu nkabirya nta n'umuntu yovyitirira. Ndibuka igihe muri biki byo mu Gatumba, abantu bigeze baraza bica abantu mu Gatumba, ahantu hari hameze nk'ahari impunzi. Noneho bamaze kwica abantu baza kwivuga ngo bakoze igitangaza, ngo nibo ni bande, ariko nyuma ababyumvise bo barabigaye cyane. Mugabo haheze igihe tuza kumva ko ababikoze nabo batangiye kuraba ingene bigaya, mugabo barabura iyo babicisha, kuko nta ushobora kwigaya, nta ushobora kwivuga amazina ngo yagandaguye abene gihugu. Je ntibibaho. Nubwo abo bantu ndibuka icyo gihe naje naragize ishe ndabivuga ko bagize imana yuko hariho umuntu w'umunyamerika ntirirwa mvuga yabakingiye ikibaba, naye uhundi bo ahandi ho biba byaragoranye. Rero nta muntu ashobora kuza kwivuga amazina ngo yisha bene gihugu. Nabo twarabagiye tuti none abishe barya abantu nimwivuge. Barahoze na rede tabarirahora, kuko bari bazi ko bigayitse, ibyo bakoze bigayitse. Murazi ko bari babanje baza gutega ikiraro ataco kibatwaye, mugabo bibaza ko baca bagisambura cyose, barananirwa. Harya hose bashaka kugira ngo bavugwe, berekane ko bariho mu mpera z'umwaka, berekane ko nabo bariho kandi bakomeye, ikiraro kirabananira. Nananiwe n'ikiraro oza gufata igihugu bigakunda. Ikiraro nta n'umuntu ahari, nta niki, kuko nta ucungikira, kirakunaniye. None wewe icyo gihugu uzogifata gute? Rero babonye bitavuzwe nkuko babyifuza, baca bapanga rero kuza kugandagura bene, ati nitugandagura bene gihugu hoho bizovugwa. Naho ntibamenya ko udashobora kuza kwivuga amazina ngo wagandaguye bene gihugu, kuko bigayitse. Babura iyo baja niyo bava. Twararindiriye ko bongera kuvuga, baciye muri ayo mabwa yabo, twarindiriye turabura, kuko bavuga yuko ngo mu mpera z'umwaka ngo hateza kuzoba ikintu kibi, ngo bakaza nyene ngo bakinjira. None barihe? Ariko nubwo bimeze uko nababwiye nti iyo wumvise agacerere umwansi wewe aba ariko arapanga utuntu. No kuvuga rero ko tubasavye yuko aha ntimuryama umukondora zosi. Twebwe mu byo ndiko ndavuga ndabifitiye témoignage nyinshi. Uretse ibyo twagiye turabona mu bidukikije, naha turabibona. Imana irakubwira ati kirazira kurya mukondora zose. Mu 2015 mwarabibonye, mwese mwarabibonye. Harya Imana icyo yashatse kuvuga ati reka kurya mu mukondora zose. Tibana banje reka kurya mu mukondora zose. Ibyabaye rero murabizi. Birya byabaye ntibize bisubire. No kuvuga ko twebwe ntituze tubandanye tuvuga ngo
byaraheze. Oya, ubutegetsi burimwo ibintu bibiri bavuga mu gifaransa ngo le pouvoir. Le pouvoir mu gifaransa ivuga yuko je peux. Le pouvoir, je peux. Mugabo hari undi acakubwira ati tu ne peux pas. Ibyo bintu bibiri vyama biri kumwe. Je peux, je ne peux pas. Uwundi akubwira ati oui, hariho na no, vyama bijana ibyo bintu ari bibiri. Mubimenye. Iyo wowe wumva oui gusa ata no irimwo, hari ikintu wibagiye. Ingaruka z'iyo oui, iyo ego akaba ari ushira imbere yonyene, ukibagiwa ko habana no. Oya, uri kurihenda kuko ejo oya iziyerekana. Muri ko muravyumva? Umuntu urakubwiye ati ubutegetsi, ati ndashoboye, undi acakubwira ati ntushoboye, kandi ntumurenganye kuko abantu niko duteye. Iyo utwenze nukurira bibamwo, none sivyo? Curaba iyo utwenze ukumera mu maso, curaba iyo utwenze burya harimo imitsi barayiharuye. Iyo utwenze hariho imitsi ikora, ariko iyo ushavuye uri kurarira imitsi iba myinshi cyane y'ubugesera. Ibyo barabiharuye. Rero menya yuko gutwenga n'ukurira birafatanye. Iyo wamutwenga gusa ntiwigere urira, bavuga kuri ikijuju. None wo bivuga ngo iki? Ni nkuko wokwamurira iminsi yose, bavuga tugwaye mu mutwe. Hategerezwa rero kubamwo equilibre, kumenya yuko ni nk'umunzane, hariho gutwenga, hirya ku munzane hariho n'ukurira, ushavura. Kandi muri ibyo byose nta kibi kirimwo, kuko gutwenga ufitiye uburenganzira, n'ukurira ukikumbagaza hasi nabyo ufitiye uburenganzira, washaka n'umutwe ugashinga hasi. Rero no mu mutekano nuko urya avuga ati wewe turabona ko umutekano wawe ntaco winona bimeze neza, mugabo undi akavuga ati urabesha. Urya avuga ngo arabesha, none arabesha. Urya avuga ngo arabesha, urya wowe avuga ngo arabesha, ntabesha, kuko ashobora kuza gahungabanya uwo mutekano nubwo atakintu kinini yoshikako, ariko arabishoboye. Urumva yawe uvuga ati jewe mfise ubutegetsi ndabukingiye, n'undi avuga ati jewe ntabwo mfise mugana jewe ndabushaka, none abo bose ntibafise ukuri ga yemwe. Aha nimuze mwihenda. Hari uca avuga ngo urabona ngo ibi bintu by'amoko, ngo ibintu ngo by'ibikingo by'abatunze n'abakene, ngo ibintu ngo ibintu by'imvura ngo by'Imana iduhane. Oya, bifate nk'ibisanzwe kugira ngo ntunabishire mu ishavu, kuko wewe uvuze yuko ufise ubutegetsi, hariho abandi bavuga bati turabushaka. None sivyo? None ubushaka ubwifuza ari mu kibi. Kanamwe ni mu byibaza. Aho niho wewe ucumenya, aho kugira ngo muze mugira inzigo zakazikira ngo nuko ari kanaka, uca wumva ko ataho bifatiye. Ibintu mubifate ata bintu kibi, ibisho bintu nka bene ivyo. Nta santima mu butegetsi, nta santima zibamwo mu butegetsi, nta bintu by'ivyifuzo ngo kanaka. Oya, mu ubutegetsi n'ubutegetsi urabufise, hariho abandi nabo babushaka. Ibyo bimenye. Wewe udashoboye kubukingira ubutegetsi bwawe,
arabushaka abandi bazobutwara nibyo si bisanzwe. None uzoheza widoge ngo barabuntwara. Nimubimenye nimba wewe rero, nimba wewe uri ushinzwe gukingira ubutegetsi, ushinzwe gukingira igihugu, wewe menya umuhamagaro wawe ubwa mbere na mbere, umuhamagaro wawe uhagaze kuri kwa gukunda igihugu, kuri kwa kwigura igihugu, baba abajejwe umutekano cyangwa igisirikare, baba n'abene gihugu. Mumenye igihugu kucigura, kugikunda no kucigura, kugikunda no kucigura. None nk'ubu genda umukuru n'Inama Nshingamateka, none uwo mpa mission y'igihugu ahantu nzi ko ningere y'abazonkerera, noreka kugenda jewe nogenda, kuko harimo benshi muri mwebwe batogenda, jewe nogenda. Kuko icyo mwokwibuka nuko ubu buzima bwacu, wowe uri umuntu umwe, ubu buzima bwacu uri umuntu umwe ntacumaze. Mu gifaransa bavuga bati tu as un élément infinitésimal, ntacumaze, akantu gatoyi cyane ugafyonze, nta ngorane isi bandanye ituruna, isi bandanye igenda. Mugabo wewe uri kwihambira kuri ako kantu gatoyi, ubuzima bw'imyaka 40 ingahe usigaje hano ku isi, akaba aribwo wihambirira ko nk'umuntu umwe, aho kugira ngo wihambire ku neza ya bose, ukihambirira ku kantu gatoyi k'ubunyegeri, k'akanyegeri. Kandi rimwe na rimwe ugashaka kubura akantu kameze nk'akanyegeri kugira ngo kabe hejuru ubundi bunyegeri bwose, nawe urakanyegeri. Rero ibi turiko turavuga mu bintu bijanye n'umutekano, mu bintu bijanye no gukunda igihugu, mu bintu bijanye no guharanira inyungu za bose, inyungu za benshi, nico gikwiye gushigwa imbere. Uno munsi wewe uri umuntu umwe, nababwiye nti uri umuntu umwe rudende ntacumaze. Naho umudugu uzokugonga imbere, zokugonga baze kwegeranya amayini biki byose niki n'amagufa n'inzara, bagenda hajya ku, hari n'igihe bazona kugonga bakabura naho watarukiye, mukandi uko uzavuga ngo wagiye mu ijuru kubera ko bataguhanje. Hari igihe bakugonga nta n'amaraso, nta n'iraso, nta n'igufa, nta n'akanyama, nta na kimwe babona. Haheze imyaka ukaza ngo kanaka yagiye mu ijuru, byahehe ahubwo ahambwe ahantu hatazwi. Niko umuntu yo bivuga, bayahambwa ahantu hatazwi. Namwe rero ukaba mugabo uri umuntu haranira ineza ya benshi, ineza ya bose, naho urunyegero uzogukora ku mutwe, uzumva kwisi bavuga bati hari ikintu cyabaye mu Burundi. None sivyo ga yemwe, nivyo nico tubifuriza kumwe wese muri mwebwe yo haranira ineza ya bose, ineza y'abagenzi bacu, ineza y'ababanyi, ineza y'abavuka ntara, ineza y'abavuka gihugu, eka n'abashitsi bose tukabaharanira, tukabifuriza iyo neza tukayiharanira. Gutyo umunsi wewe, umunsi uzitaba Imana, naho bazovuga bati yagonzwe n'umuduga, ntibazovuga ko yagonzwe n'umuduga, bazovuga ko yaryamiye ukuboko kw'abagabo kandi atani gufa babonye. Kuko wewe uko ugenda ukora ibikorwa byiza kwisi barakubona, abagenzi mu Burundi barakubona, igihugu cyose kirakubona, barya uharanira barakubona. Niyo mpamvu bene wacu
bavandimwe bamwe bose mu cyubahiro Imana yamuhaye, muhaguruke duharanire iyo neza ya bose. Niyo nzira yo gutegura iherezo ryacu ryiza. Niyo nzira yo gutegura iherezo ryacu ryiza. Nuramuka utuvuyemwo, abasigaye ntibazovyemera. Abumvise muri Bibiliya uwitwa Tabita, mwaramwumvise? Tabita Imana yaramuhamagaye, ariko abo bari barabanye yagiriye neza, bararahira, baragenda barasenga. Muri ko murabyumva? Nawe bizogenda uko. Iryo ni iherezo ryiza. Kuko ikintu gikomeye nico mu buzima bwacu. Uko wita ku neza ya bose, ku neza yaba ni kuri kurategura iherezo ryiza. Ku basirikare biroroshe, ku basirikare n'abapolisi biroroshe, kuko wowe bakubwira bakurungitse muri mission, hanyuma ugiye muri mission bakakugirira hajya upfuye nk'umugabo. Wowe iherezo ni ryiza, kuko wapfa uri kuraharanira abandi. None sibyo ga yemwe? Nibyo cyane. Nimukumbure muje mu gisirikare, ya mwese muzoce muja mwijo. Nibyo muri ko muri twe, ariko ibyo ndiko ndababwira n'ibintu bikomeye. Mugabo nugenda muri mission igihugu cyakurungitsemwo, ukagenda mu kabare, ugakubitirwa mu kabare, ukagarukira inyama, aho na Satani nzokwakira. Ariko upfiriye muri mission y'igihugu, uri kugwanira igihugu, aho direct ni mwijuru. Ni mwijuru. Jewe ndavyibuka iki kintu ndakigaruka ko, kuko rimwe na rimwe nimuze muvyiyumvira. Jewe narabibonye cyane kenshi, aho umuntu yabari chef, mvuge chef, ariko mugiye ku rugamba, barya abasirikare batoyi. Ndibuka umuntu cyangwa abantu bigeze gukubitwa n'abasirikare batoyi, babahora icyo babwira bati, mwebwe ko muri abashefu mu kimbere kubera iki? Igiti nyene cyinshi. Ati wowe uragimye ko wewe upfuye nta wundi twoca turonka. Ati mugabo jewe ndi mutoyi, nigenda gukingira, reka nje imbere, kuko nimfa hari abandi bagenzi benshi. Murumva uwo mutima? Namwe mugira uko, mwitwara uko, muhara mu guharanira ya neza ya bose. Mwumve ko ushobora kwitangira abandi, kwitangira bagenzi bawe, kugira ngo abandi bakire, kugira ngo abandi babeho. Hariho abantu mu rundi ruhande, nk'umuntu akaza akagusaba akantu gatoyi, ati nta 10 woma canke iventi canke akajana kugira ngo ndigitumbura. Wewe ukamuraba, ati maze iminsi ngahe ntafungura. Wewe ikintu wihenze ko nuko utaza agaciro karirya jana, mu gihe hari umuntu akubwiye ati iryo jana jewe ryoshobora kunkiza. Urumva ryoshobora kunkiza, mugabo wewe urifise ntacyo riza kukumarira, kuko wewe urya amajana 5 vyibure ayanyuma ushobora kurya. None iryo jana hari uwundi muntu akubwiye ati umpaye akajana konkiza, ca wibaza. Mugabo wewe kubera ubwibone, kubera ko abandi ataco bakubwiye, kumbure kubera ko woca umubwira uti banza umpe ruswa kugira ngo ndaguhe iryo jana, ibyo byose ukabiharura uti ntajo ndaguhaye, ariko ntuzi kukoze icaha kiri gikomeye. N'icaha gikomeye, kuko wishe umuntu yari gugizwa n'akajana kamwe.
kandi nawe utakamuhaye ntacyo wari kukamaza. Ariko rero ibyo byose no kubyitwararika, tubyitwararike. Niho Yesu yavuga ati jewe naraje wa munsi ngumpa amazi uranyima, ati ngaburira eshwi. Nivyo rero muri makeyi twariko byari bijyanye n'umutekano. Twese duharanire abandi, duharanire igihugu, tugikunde, tugikundishe. Aha hariho bamwe muhora mwumva na Nyeniteka Umukuru gahora bivuga, n'abandi bose barabivuga. Abantu bagenda bavuga nabi igihugu, ugeze hazi kumva bavuga ngo ngo abarundi bamwe baratangaje. Kwabyumva uko barabitubwira, ariko rero ntacyo bitwaye. Mwebwe muri hano muri benshi, bandanye igihugu mu kigwanye, mukizige neza, muharanire ineza ya bose, muzamukoze cyane. Ndangize numvise ko hariho n'abandi bagiye mu bikorwa, ntitwovuga byinshi ariko hari ibyo twoganira byinshi. Hari abavuga ngo uno munsi ibyo by'umutekano, ukumva abantu bavuga hirya no hino baterana ubwoba. Ndibuka nyakwigendera niyo yavuze ati turiko turasenga mu gikorane, yavuze ati naho wowe ufise ibigwanisho bimeze gute, naho wowe ukomeye gute, ati ndishobora gutera Uburundi, kuko uteye Uburundi uzoba ukoze mu gahanga cy'Imana, ati uzohura n'Imana. Tubandanye dusenge, nta kindi, tubandanye dusenge. Abavuga amajambo nigeze no kumva no mwava ngo araribwa mu ntoki, araribwa niki, uribwa niki? Nimbugwa ya mibe genda kwa muganga. Hayo nane kumera nabyo mwumvise abantu bararibwa, utaribwa ninde? Samibe ko zidutera twese. Nimba uribwa natwebwe turaribwa, naye twese si amibe. Ariko utangiye kuvugira yuko uribwa mu ntoki, kumbure ni ugwaye kurusha abandi. Ariko ntibica bivuga ko natwebwe tuca tugwara ku rugero uriko. Ya rero muri makeyi ibyo nibisanzwe mu bihugu byamaho, hariho n'abandi numvise bavuga bati twe twokwereka. Sawa, cyo ni ibyabo. Umuntu nabonye ariko arabwira undi, yari umuzungu, abwira umuntu w'umwirabura ngo jewe ngurambona, ngo genda umuzungu kandi urabona ndakomeye, yerekana umusaya ushaka kubungana na yamobe namye mbona mutora hano. Undi akabona umwirabure mutoyi mugabo yitekeye, undi aramuraba aramwihorera. Ariko uwo mugabo yarakomeye kabisa, kuko yarafata ipine ya bya bintu bimwe by'ibitrakteur binini, agafata ipine agaterera mu ikamyo hejuru. Murumva ko yarakomeye. Nawe uwo muzungu akaraba ivyo yarafise ahantu hose nka senje n'umutwe munini, akamana ati uwo mwirabure jewe ndamwirenza gatoyi. Mu mwanya mutoyi umuzungu aramusomborotsa, aramubona kweli, ntiyamenye uko byagenze. Nk'umuturagaro ntiyamenye uko byagenze. Aha, ibyo kwisi namayobera. Uwo muzungu bukeye urumva yarataye agaciro, yari yariyemeje ko ari umuntu w'agaciro gakomeye cyane. Bukeye cyasubira iwabo, yagiye atanasezeye.
sinzi niba waba amazishwa ivyo yavuze ivyo ari byo yabwiye umugore we ko atashe kubera iki nabyo nzi ariko yararementanije biko ateza ko yararementanije kuko avuze ukuri ko byagenze n'imbere y'umugore yaca atagaciro n'umugore agaca yigira rero muri makeyi rero abantu n'abantu wewe ntibigukange wewe guma ku Mana yawe usenge ukore dusenga dukora dusenga none sivyo ibintu bizoca bitungana bigenda neza reka ngarukire hano nzogaruka ikindi gihe tuganire n'ibindi mugabo no munsi reka tugarukire hano Imana ibahezagire cyane